kandi n'isi nigiranye nayo ni Imana kandi nta n'umuntu jengi wiwe nkuko nabivuze yego no bari ibintu bitahuriza ino ndirimbo twaririmbye dufatiye kuri sije ya WJ nkuko yabivuze yari yayitanguje indirimbo yariko araririmbira abantu bahura n'abantu bagenda babacinyiza bagenda babumvisha yuko ataho boshika rero natwe twaririmbye dufatiye ku bintu n'indirimbo yaririmbye bisigura ko ino ndirimbo wewe ku bwawe na muntu umwe ariko murata wagiye muri sije je nayiririmbiye abantu kubera ntituririmbira impene cyane nico gituma navuze ko baciye ubwenga sa kuko iyo kiri kuyavuga ati amenyereye abo oya urumva bamenyereye oya urumva hari abantu babimenyereye bamenyera abo bihwabira ariko nyene hano haranyerera hanyerera nka kuri notere nyene oya haranyerera uravyumva rero muri make ntituririmbira ibikoko turirimbira abantu ariko nkuko nyene muguma muvuga ngo twaririmbye iyi ndirimbo kubera DJ Paul nawe bishisa kwiyumvamwo najo bitwaye kubera ko twebwe turirimbira umva ni y'abantu ariko yaba twaririmbiye umuntu umwe ntidushobora gufata amafaranga twashize kuri iyo projet ngo turirimbe indirimbo y'umuntu umwe twebwe jewe Bface WJ duhure turirimba umuntu umwe twaba duteye twaje turimurungikira kuri WhatsApp babuje tuyimurungikira nabwo yari gusohoka rero twayiririmbiye abantu muri rusangi ariko uyumvishemo wese abari byiza kuri twebwe kubera ko twayiririmbiye abantu ariko no gudisinga ni ibintu bisanzwe kwa Bface amadisinga n'abandi bantu nakiri kuyarandisi nivyo nyene ndiko ndavuga umva mu muziki ni kudisingana umuntu wese vyerekeye umuntu atsinge kudisinga ariko ndafise akabazo ushaka kubaza kuri kiri kunyene kubera iki kwambara ipantaro iki foto ya DJ Paul urishuwa ko ari DJ Paul iyi foto biragaragara urishuwa hari foto za kera za DJ Paul urishuwa zari zijya urishuwa nivyo shaka kubaza wewe kubera uri hajya uri avukana na mere wanje ni umva ni oncle wawe bafite ngo barase sinzi nimwe mwabibonye